mwagwaruka mwiza murigira ku bantu bakuze nk'ubu kagenda kwa shehe ngaho ati shehe we ko mbona wifise vyagenze gute shehe akakubwira ati sha jewe burya ntaje narigeze kuba umukene byari bimeze uko rimwe kabiri gatatu muga kugira ngo nkire vyagenze uko bigenda uko nawe uca wumva uti no kurikiriye inzira vyogenda neza. Rero narabaza marume ati je muhungu razi ko jewe nari nifise ntibasha ati none ubu savye ni deni mwibanki ntibampa kubera ndashaje. None wa muhungu wenda kubwira tangura urondeze ikintu gishobora kugutunga mu buzima ukora iki cyase uheba kubera ugifise uburenganzira bwo gusaba ideni muri banki. Iki cyase uheba uzoteba ushike aho ubona uti aha niho. Ico gihe naratanguye ndakora niho nagiye kubonera inkoko ingene ishobora kuvyara inka niho nabiboneye ingene umufonctionnaire umukozi wa leta atazopfa atunze kiretse yivye. Je ngitangura kwigisha urwaruka hari mu 2017 ni hamwe navuga ko inkoko ivyara inka narigishije urwaruka ndabereka ingene inkoko ivyara inka. Abataguye gukanura abambere warugwaruka rw'Ingozi nibo nahereye ko kwigisha haheze umwaka tuja kuraba ico tumaze gushikako sanga bateye kure gose. Nibo bampaye ikibazo ngo tugira tukwereke ikintu twabonye ngo umufonctionnaire ahembwe miliyoni n'umwene gihugu asanzwe afise inkoko amajana 3 ninde azotagura kugura Jeep V8. Duca tugira business plan barayinyereka neza mu myaka 8 uwo w'inkoko yarafise kuri konte imiliyoni 150. Jeep V8 ntari yamaze kwigura kandi afise inkokoga izindi nkoko. Wa mu fonctionnaire yarinza pasura atararonka imiliyoni 50 kuri konte. None wumva azofatunze ryari? Muga twese tukiruka nje gukora muri leta kubera iki ni kiti bampi giti nicare nce mpembwa ntakoze nzobaho nico itwa mu apasuye acapfa.